ikintu cica cyane rwaruka heroine hamwe na cocaine, kuko heroine ni deshe ya cocaine. Rero ari ufise ubutunzi aba agiye muri cocaine, udafise ubutunzi nawe yinjira muri heroine. Akaba n'utundi tuyoga two mu macupa twita ubusarabwayi, hariyo savana, kike, muzenya, uzagara, ni nyinshi. Zijya rero nazo zigira manke, ukifata twa tuyoga two mu bucupa natwo nyine turafise manke. Situ n'ukuntu n'abagenzi benshi ngaha bazanye kubera tujya nyine, kuko ukuntu manke abujya busarabwayi bugufata niko kuntu manke z'umuzigo zigufata. Gusa umuzigo igituma isumba ujya busarabwayi ni kubera umuzigo ikobrije ikintu ukora ushaka udashaka uragikora. Ububabare bwavyo uri mu manke nico kintu ca mbere. Nibuse n'ubu ndi ngaha mpora njugumira uwo munsi wose ndirirwa amasengesho, nicibuka gusa ububabare nagira navyuka canja nkafukama nkasenga, Mana mfasha. Ubu byaraheze, ubu meze bien, numva ko no kubaka urugo rwanje no kubaka. Turetse ubwo bubabare, izindi nkurikizi wowe ubona zakubabaje ubuzima mu bisanzwe ubuzima je nsanzwe mfise sibwo nari nsigaye mfise. Jewe sinari kuba umumayibobo, sinari kuba umuntu aryama mw'ibarabara. Urabona parcelle y'iwanyu umugabo kacu uryama kw'ibarabara, nibuse ico conyene murambaba. Umuboyi w'iwanyu, umuyaya w'iwanyu akakugaya, ugasanga abantu bahora bakubaha bakakugaya. Niyo mpamvu naciye mbabara n'ubu nyene nibuse ico kintu kiba kimbabaza cane. Imigenderanire n'umuryango yari imeze gute? Je vraiment umuryango wanje sinzi abandi, umuryango wanje wari waragerageje, gusa ni je narabaye ikigabo kubera sinari bwamenye ko ibi bintu ndiko njamwo ko bizonyononera ubuzima. Hariho urwaruka ruvuga ruti benshi harabinjira muri ivyo vyo kunywa ivyo bivuye ku kuntu abavyeyi batabitayeho, sinzi ko ari ivyitwazo canke ari ivyo. Wewe hari ico ubivugaho? Je co nobivugako, ica mbere na mbere umuntu avuga ukonya aba ariko arabeshera abavyeyi, kuko ikintu ca mbere ni decision yawe mu mutwe. Kuko jewe umuvyeyi wanje niyoreka kumvugisha ngo nce mvuga yuko ko jewe noja gutora inkonga aja kurasa, ngo nagiye kurasa ngo kumvuza papa canke za mama canke za bene wacu. Urumva ko ari decision yiwawe mu mutwe uba washizeko yuko ko jewe ntegerezwa gukora iki. Gusa ikintu jewe nobafasha kwaho ku bavyeyi, ubonye umuvyeyi, kuko muri famille bose nibo kwanga. Ari usanga muri batandatu muri famille ugasanga batatu bahora bakumviriza, batatu batakumviriza. Ubonye bajya batatu banse kukumviriza cyangwa ukabona mama yanse kukumviriza, papa ariko arakumviriza, woje ukamwidondagurira papa ikibazo cyawe, cyangwa ubonye papa aranka kumviriza mama ariko arakumviriza, kegera mama basi ukabimubwira kugira bimumvishe papa. Muri ibyo byose rero kugira ngo urabona ko mwaje ngaha murumva kumenga ko mwashize niko mwakize, nigikubona cagufashije gusumba urugere aho ugeze ubu, niki wosaba? Ico camfashije jewe bwa mbere na mbere ni kubona yuko banyerese iki kigo, ko bakinyi ko umuryango wanje uransubije ko akaga confiance gato yabazi, bavuga reka tumwerekeze natwe mu kijya kigo abone ko tumufise. Ico kintu ca mbere na mbere caciye kimana nje esprit yuko ahantu sino hatoroka, ko jewe nahora noroka mu mabeseri ahantu hatoya sana ariko naratorose kera. Mugabo nkavuga yuko jewe naje kubona ukuntu famille yanje mgiye yuko ukatwemerera kugumaho tugiye kukubera abavyeyi. Aje naciye numva rero susi y'ubuzima ndavuga reka nisubire mu muryango wanje ndabe ko kubaka ubwiwanje. Kuri wowe rero kugira umuntu akire nawe arafisemo uruhare. Rero jewe kuri jewe umuntu kugira akire, icya mbere na mbere abanza gufata decision mu mutima we no mu mutwe wiwe. Urabona ko umaze gufata decision y'ubuzima bwawe
ukacuca mu bintu by'amasengesho basi, nimba uri umuyisilamu, nimba uri umukatolika, nimba uri umuprotestant, nimba uri mu Jehova, wowe ukaja gufukamira Imana yawe, ndazi ko maze gufata decision ugashiramo Imana itegerezwa kubigufashamo mu nzira zose. ubu unye wohanura iki abakiri muto? Ubunye ico nohanura abakibinywa, bene wacu, ubwo buzima ndabizi ko mutabukunda kandi mutabwifuza, nanje nari meze uko nyene, mugabo ico nobasaba nimwiyumvire imisi yose niwavyuka, ukuntu hageze gushika saa yine utararonka boost, ukuntu wora ubura amahoro, ukuntu ubura ikintu iki cyo cyose ukora kikagwa hasi, hageze rero saa munani utararonka, nibijya no gutembera niwotembera, ugenda nk'umukecuru uri nkumi, n'umusore nawe kagenda n'umusogokuru araho yaravunise hose. Rero ico nobasaba muzore basi mwibuka bwa bubabare muhora mugira mu gitondo, vure muco ufata decision mu mutima wawe, usenga Imana, ubwira Imana fasha, kuko sino kwishoboza atari wowe Mana. Jewe ale wakera ataraja mu biyaruramutwe babanyita Alan. Rero nitwa Alan, narundi umutayeri, nigisha Ingozi Ibuye, nanigisha muri y'amashuri ya Mukanguru nziza, mu Madenise nziza n'abundi. Rero kubera sinari bwatangura ibiyaruramutwe naronka amahera menshi, ndemera kubera amahera menshi, imyaka ikiri mito, ndatora nyene umwana tujanye nyene ubwenge, ndasanga nyene twaronse umwana, aho naratangura ibiyaruramutwe. Sinzi ukuntu nabonye amahera abaye menshi, mbona abagenzi twahora tugendana tugiye gufata nk'akayeri kamwe nkabona bo bari mu kiyoyo mu cata hari swingi zirenze, kumbe barabafata iyo ganja bakayivangamo booster, niyo mpamvu anyoye n'akayeri kamwe ababorewe. Nanje nca ndavuga reka rero numva iyo ganja ukuntu imeze, nca ndabona rero araroresa iganja, caravumbura kaka booster, kinduka ifu agasuka harya hejuru y'ibooster. Reka ntitwoja muri birebere mbwe nashaka kukubaza, wewe nk'uwabiciyemwo, aha mu Burundi ivyo ubona vyica cane urwaruka nibihe? Ivyo banywa nibihe biri ngaha mu Burundi nibihe? Ikintu cica cane urwaruka niyo droge heroine hamwe na cocaine, kuko heroine ni deshe ya cocaine. Rero ari ufise ubutunzi aba agiye muri cocaine, udafise ubutunzi nawe yinjira muri heroine. Akaba n'utundi tuyoga two mu macupa twita ubusarabwayi, hariyo savana, kike, muzenya, uzagara, ni nyinshi. Zirya rero nazo zigira manke, ukifata twa tuyoga two mu bucupa natwo nyene turafise manke. Situ n'ukuntu n'abagenzi benshi ngaha bazanye kubera turya nyene, kuko ukuntu manke yaburya busarabwayi bugufata, niko ukuntu manke z'umuzigo zigufata. Gusa umuzigo igituma isumba burya busarabwayi ni kubera umuzigo ikobrije ikintu ukora ushaka udashaka uragikora. Ala, ikintu wewe wibuka uri muri ukiriko urabinywa, ikintu wibuka cakubabaza ni iki? Ububabare bwavyo uri mu manke, nico kintu ca mbere. Nibuse n'ubu ndi ngaha mpora njugumira uwo musi wose ndirirwa mu masengesho, nicibuka gusa ububabare nagira, navyuka canja nkafukama nkasenga, Mana mfasha. Ubu byaraheze, umeze bien, numva ko no kubaka urugo rwanje no kubaka. Turetse ubwo bubabare, izindi nkurikizi wowe ubona zakubabaje n'izindi? Ubuzima mu bisanzwe ubuzima je nsanzwe mfise sibwo nari nsigaye mfise. Jewe sinari kuba umumayibobo, sinari kuba umuntu aryama mw'ibarabara. Urabona parcelle y'iwanyu umugabo gacu uryama kw'ibarabara, nibutse ico conyene murambabara.
umuboyi w'iwanyu umuyaya w'iwanyu akakugaya, ugasanga abantu bahora bakubaha bakakugaya. Niyo mpamvu naciye mbabara n'ubunye nibutse ico kintu cyora kimbabaza cyane. Imigenderanire n'umuryango yari imeze gute? Je vraiment umuryango wanje sinzi abandi, umuryango wanje wari waragerageje, gusa ni je narabaye ikigabo kubera sinari bwamenye ko ibi bintu ndiko njamwo ko bizonyononera mu buzima. Hariho urwaruka ruvuga ruti benshi hari abinjira muri ivyo byo kunywa ivyo bivuye ku kuntu abavyeyi batabitayeho, sinzi ko ari ivyitwazo canke ari ivyo, wewe hari ico ubivugaho? Je cyo no bivugako icambere na mbere umuntu avuga ukonya aba ariko arabeshera abavyeyi, kuko ikintu ca mbere ni decision yawe mu mutwe. Kuko jewe umuvyeyi wanje niyoreka kumvugisha ngo nce mvuga yuko ko je noja gutora inkonga ja kurasa, ngo nagiye kurasa ngo kumvuza papa canke za mama canke za bene wacu. Urumva ko ari decision yawe mu mutwe uba washize ko yuko ko je negerezwa gukora iki. Gusa ikintu je no bafasha kwaho ku bavyeyi, ubonye umuvyeyi kuko muri famille bose nibo kwanga. Ari usanga muri batandatu muri famille ugasanga batatu bahora bakumviriza, batatu batakumviriza. Ubonye bajya batatu banse kukumviriza cyangwa ukabona mama yanse kukumviriza, papa ariko arakumviriza, woje ukamwidondagurira papa ikibazo cyawe, cyangwa ubonye papa aranka kumviriza mama ariko arakumviriza, kegera mama basi ukabimubwira kugira bimumvishe papa. Muri ibyo byose rero kugira ngo urabona ko mwaje ngaha murumva kumenga ko mwashize niko mwakize, nigikubona cagufashije gusumba urugere aho ugeze ubu, niki wosaba? Icyo cyamfashije cyewe bwa mbere na mbere ni kubona yuko banyerese iki kigo ko bakinyi ba ko kumuryango wanje uransubije ko akaga confiance gato yabazi bavuga reka tumwerekeze natwe mu kijya kigo abone ko tumufise. Cyo kintu ca mbere na mbere cyace kimana nje esprit yuko ahantu sino hatoroka ko jewe nahora noroka mu mabeseri ahantu hatoya sana ariko naratorose kera. Mugabo nkavuga yuko jewe naje kubona ukuntu famille yanje mgiye yuko ukatwemerera kugumaho tugiye kukubera abavyeyi. Aje nace numva rero susi y'ubuzima ndavuga reka nisubire mu muryango wanje ndabe ko kubaka ubwiwanje. Kuri wowe rero kugira umuntu akire nawe arafisemo uruhare. Rero jewe kuri jewe umuntu kugira akire cyambere na mbere abanza gufata decision mu mutima we no mu mutwe wiwe. Urabona kumaze gufata decision y'ubuzima bwawe ukacuja mu bintu by'amasengesho basi, nimba uri mu Islam, nimba uri mu Katolika, nimba uri mu Protestant, nimba uri mu Jehova, aho kaja gufukamira Imana yawe, ndazi ko maze gufata decision ugashira mu Imana itegerezwa kubigufasha mu nzira zose. Ubu unye wohanura iki abakiri? Ubu unye ico no hanura abakibinywa bene wacu, ubwo buzima ndabizi ko mutabukunda kandi mutabwifuza, nanje nari meze uko nyene. Mugabo ico no basaba nimwiyumvire imisi yose ni wabyuka ukuntu hageze gushika saa ino utararonka boost, ukuntu wora ubura amahoro, ukuntu ubura ikintu iki cyari cyo cyose ukora kikagwaza, hageze rero saa munani utararonka. Nibijya no gutembera ni wotembera ugenda nk'umukecuru uri n'umusore nawe kagenda n'umusogokuru araho yaravunise hose. Rero ico no basaba muzore basi mwibuka bwabo babare muhora mugira mu gitondo, vre muco ufata decision mu mutima wawe usenga Imana ubwira Imana fasha kuko sino kwishoboza atari wowe Mana. Jewe amazina abavyeyi bampaye nitwa Manirakiza Audrey Paulin, nkaba navukiye Igitega, mugabo sinabaye cyane naciye nza kubino Bujumbura mu quartier yitwa Kibenga. Wavuze byinshi ndetse mu myanya ndende, mugabo ikibazo nashaka kubaza ikintu ca mbere cagutumye utangura kuja mu ivyo bintu, uwo bucibukaniza igihe? Sinaho cibagira kuko icabitumye
cabitumye kuko jewe niga ahantu kure rero nta bagenzi bo kw'ishure nari mfise muri quartier nabamwe mu Kibenga rero n'abo bagenzi bandi naciye ndonka ntibari ba bagenzi bo muvugana ivyo kw'ishure canke ibindi bintu vyo kuja gusenga canke iki bakubwira ikirori gishushe uno musi naha ibi nivyo bigezweho iki niki turya dukobwa iki ibintu nk'ivyo rero je ndaronka umugenzi nawe umwe yarivukana wanashaka umva iwabo je mvuye nururutse utrakona genda iwabo mwisi ntaranakorana uniforme hama twaca twicara tukaraba televiziyo mugabo urumva kubera baba bamusigiye amafaranga muhira ugasanga inzoga nta nizo akunda nta nizo ashaka dusanga buke buke hari uwundi mugenzi wiwe yamwigishije ya heroine mwe nani ndavuga ayimwigishije jewe nanje urumva nakurikira uyonye w'ivukana kuko yarafise n'amahera wewe urumva hari ibintu bimwe bimwe ntabura iki niki tukama dupowana misi yose rero amaze kwaka mvuze kwaka mbashatse kuvuga amaze gufatwa na boost nanje rero acaramfatisha ico gihe kandi yarafise n'amahera menshi amahera atari n'amanyaburundi umva vyari vyuzuye ku buryo na jewe nyene mpira naka mu misi mikeya ukoresheje ico kibazo kugira n'abandi bumve mbega ni ibihe bituma kwinjira muri ivyo mu bukene gufatwa nabi nuko n'ibiki okay biratandukanye hari abo bagenzi nyene baza baraca ngaha bagenda hari abavuga yuko ari kubera iwabo ngo badafise amahera ngo canke ngo urumva abagenzi yarashaka siba ajamwo kubera nyene vy'ama discrimination hari ukuntu usanga umengo wewe bajya mutanganya uburyo iwanyu ntimwojana ugaca usanga rero wewe aho wiyoriyanse wumva uri à hari amapiège menshi ico ni cambere c'ubuke bon novuga ko ari c'ubukene mugabo si c'ubukene wewe abagenzi warushaka ntubaronka ugenda muri abo basi bakwemera wewe ikindi naco n'ibintu vyo gukurikira ikirori urabona kuko ikirori urumva bitangura uryoherwa n'akabiya kamwe n'agafegi kamwe urabibona mugabo iyo biya imwe n'ifegi imwe ntibiba bikigukwira uratinda ukevuriwa ugatangura kubaya iganja n'ibirya vy'ivyatsi ugiye kuri iyo stade rero urumva uba winjiye muri kategori y'amadroge iyo ganja haragera ahantu wewe itakigufata umwenderere haza umuntu umwe ubone uwo muntu areka aranwa iyo booster kandi ameze neza kuko benshi abavyigisha abandi ntibibaza ngo nibarya bacafuye isire certes hariho ababinwa bakora n'ubuzi urumva mugabo nabo nyene ataco bariko barimarira mu buzima abo rero abonye kenshi nibo bakunda kudomeka abandi urumva wewe araza mubona asa neza kazona aragasokoroye tanguye kukagira iki niki ubona umubonye ngene ameze uvuga ati ni vya bidoma vyo hariya mu Buyenzi urabatante kuko vya bindi nakubwira vyo gukurikira ikirori usanga wumva umengo bana servo yawe ishaka kantu nyene ka vibe gasambura mu nyene kugira ube maso sinzi ko nganagira mvuge ngo hari umaze kuguta cocaine abantu bamaze kunywa cocaine barakubwira yuko uheza gusnifa nyene kurya isi cihinduka umengo ni gwawe umva ukumva inguvu utari bwumve kumva nyene umunezero vraiment kandi umunezero wa vrai kumva nyene kuryohewe kandi mugabo umunezero nawe mu bibazo ugira ahandi hantu habi nivyo jewe kubwanje rero kugira ndabitangura jewe narakunda kwiga vraiment kw'ishure kandi narabitora naragerageza
kugira ndabitangure habaye kwa kubura nyene babana basi bo kwishure bazima bo kubwira tuje basi muri club iyi n'iyi tugira ibi n'ibi n'ibi je urumva nishikiye mu site mu Kibenga nashikira muri babandi tubana hafi na hafi nabo bari biga ku mashure ayo ngaho mu za Kanyosha zande amashure nyene urumva ta bintu bakwigisha bizima rero nanje nkaca ngendana nabo urumva kandi sinari kubikata kuko nta bandi nari ifise hari imyaka uba wumva ukeneye aka groupe ubujamwo kugira wiyumve nyene kuri umuhungu cyumva nyene uri mu ka groupe kariho fresh muri kumwe n'abandi rero uko nyene nagenda bajamwo niko n'ivyabagiyemwo nabo nanje vyaciye binjamwo umva twakiye rimwe turi benshi none wowe uri kwiyumvira urwaruka ruri muri iki urabona ko hari ninde yogira uruhara runini ni gute bifasha abo bana kugira bakinga ubwa mbere ntibabijemwo gukinga birashoboka ubwa kabiri abamaze kujamwo bo bafasha gute okay kuri ico cyo gukinga birashoboka ni kubatera ubwoba kwanza batarabijamwo si kubatera ubwoba bw'ububeshi ahubwo ni kubatera ubwoba babwiza ukuri ivyanyazi bibabako abantu bafashe iyo nzira ukanabereka n'ama example bamwe ukababereka mw'ibarabara kiraburya kuko benshi n'ubu bariho mw'ibarabara bambaye kamambiri imwe kandi iwabo ugaca usanga iwabo afise ikizu nk'ikiye yambaye kamambiri imwe ariko ako kamabisi urumva basi abatarabijamwo ukabereka ubwo buzima bubi bwa winjiyeyo ngene bica bigenda ukabubereka yaba mwebwe mamedia cyane cyane mwe mwo bibereka mukarondera abantu bavyononye mukereka abandi yuko umva nta chance n'imwe bufise yo kubaho umva apana bimwe byo kuvuga ngo hariho wikontrola iki ni kukabereka ko ari urupfu yabipfuye hama abandi nabo babirimwo urumva bobo sinobabwira mwe ngo mwobakiza sinovuga ngo ibigo ngo byo bakiza kuko ahandi umuntu niwe yikiza wenyene wewe nyene tari yumva yuko wewe byakuruhishije canke hari icyo wahomvye mwo mwanya wari ubirimwo canke bigushimisha kubw'umucafuye aho urumva ntuzopfukize rero abo bakibirimwo mwebwe nyene amamedia mwari mukwiye kugira agasensibilisation mukababwira ati mwarapfuye mutigaruye kuko ni gupfa vraiment nta kindi kintu sinumva ko hari na escape yindi atari ukubiheba hama bakarondera ubundi buzima irevre biragoye mu Burundi ingorane ni nyinshi izo z'abajanki rero urumva umengo si n'ingorane babo bashisemwo kwiyica reka bapfe mugabo nabo n'abantu hariho ibibazo usanga warahuye mu buzima usanga aragize aka depression gatonya agaca aja kwidroga benshi numva mugaha nini gukira nibo nyene bazokwikiza urashobora kuja mu kigo ntukire ugasohoka ngaho ugaca usubira ukabinwa mugabo wewe wifatiye decision yiwawe mu mutima nta kintu gisumba umutima w'umuntu wewe nyene aho bafasha abakarakozi n'ubuhe barago okay abavyeyi kwanza kenshi hajya abamaze kuva mu masantre nkaya barakunda kuvuga yuko abavyeyi batuma ahubwo ari bo bagwa mu marushiri abavyeyi urumva worashika muhira upfe kurenga portail gatonya uramutse n'umuntu n'umwe ngo urasubiri cise nakubwiye ko ntakeneye ngo bijya bihungu ngo bisa kujyanye urumva aho onye uramukije umuntu nturi oblige ntucubwi akuramukije ntucukwepa ngo nondamutse umva ka ya confiance irumva arakwereka ko atanimwe asigaranye ku buryo n'umuntu uramukije wese umengo wigusubiyemo benshi rero hari igihe aca avuga ati finalement nta n'ikintu nakoze
reka rero byose mbona arico kimwe usanga yasuye kurusha abavyeyi rero ico basaba abavyeyi bumvise umwana wawe yagiye muri ivyo bintu mu mwanya ataraja muri centre mu mwanya kuko centre yo irafasha kwizora umuntu nawe nyene akaja ukwiwiwe akiyumvira hanini centre n'ikifasha si ibintu si imiti baduha ngo ibiki n'ibiki oya ni kwicara wewe ukiyumvira ubuzima bw'iwawe yuko ubukunda cyangwa utabukunda naho ivy'iwawe abavyeyi rero bafise abana nkabo ahanini agerageze amuyagishe bukebuke kuko n'abantu amaze kwinjira mu madrogue ufise wiyenerva n'ingoga n'umuvyeyi arakubwira akantu direct uteruye hari n'abamena ibirahuri wabo hari n'abagirane bakiyenerva n'ingoga kubera iki yumva umengo ntiyakiriwe ivyo ariko aravuga ukamwereka ko ari umuntu kwanza uwo muntu umwana wawe yabigiye ukamwereka ko ari umuntu afise agaciro ahubwo agira agata ku gaciro kose kubera ivyo bintu hama ubonye bitariko birakunda kuko birashobora kudakunda urashobora kumuganiriza gute ukagirane ebana roast akubwira ati roast isumba vyose ko nububabare vraiment bubabaje nta muntu umwe yo support atagize atari umuntu nyene agiriye rero umuvyeyi ukamuba hafi nubwo ubona bitariko birakunda ntuce umwinuba ngo uguriye ikintu abandi bana ngo wewe uce umwekarta oya umugumizemwo umwereke ko ari umwana hama umwiganire ko yoshobora kegera ikigo bakamufasha kuko atagiye mu kigo muhira hoho biragoye guheba kuko ntazokwemera kwiyugarana ngo bagume ngaha kuko mwende rero usohotse uri muri ya manki uhuye n'umuntu abinwa aciye agusaba ibipande n'ubuhera baterateranya kugira babigure ivyo bipande wumvise agusavye nka 5,000 urazi hamuhira hari akantu ka 5,000 kandi agakoresha umwanya faster cyo tukikira n'uyu umva bisaba ko basi aronka umuntu amwakompanya akamujana muri centre nico abavyeyi nababwire mugabo ahanini bigerangaje bakoresha mu kubavugisha kuko n'abantu biyenerva n'ingoga n'abantu badatahura n'ingoga kuko umuntu wese aje kumuvugisha abona kaje kumujije abona yuko wewe uje kumubwira ivyo kugira gusa ubone yahevye gusa si kubera ngo umukunde benshi barakunda kuvuga ngo n'urukundo rero rwinshi hafise ngo aho usanga bashaka kumbona nagize kugira ngo ndabasabire ibintu kuko hariho n'abana babaye nabi kandi baba ari ababose urumva ugasanga hari abantu bashaka kubaprofitiramwo n'ibirebere n'izishije neza rero uruhara rwa leta nako leta yoreka kuzira bafunga abajanki kareka kuzira bashira mu bushongongo kubera abantu bandi biyayora mutwe kibajana ku musaga ngo bafungireyo ahubwo umujanki yafashwe n'inyamiramabi na leta nk'ikijana mu gasho ahubwo hariyo ibigo nk'ibi bapfume baca bamuzana ngaha canke hariho bose bamufasha uko bikwiriye adakenewe gufashwa naho uwo muntu vraiment adakenewe gufashwa ntazopfa akize mwiyo ndwi ya mbere ashobora bataratahura gusa ndazi nta muntu n'umwe ari mu kijanka adashaka kugiheba nta n'umwe nujya guma aronka amahera arafise mu mutima ikintu cyama kimubwira ati none wowe bizoherera he heba leta rero yozira bafasha mu gusapotinga ibigo nk'ibi no mu kugira kwegeranya abo bantu nizira bafata kuko abajanki benshi ari bakubiswe bariko bariba utuntu tw'uburofa bakarya inkoni nyinshi kandi ku bintu samahera ageraje no gutungisha n'amahera agirashira uwundi muntu urumva leta basika ikaraba ati uyu muntu nubwo ari gisuma ariko yiba kubera iki n'iki ikagerageza basi kugabura abasuma biba kubera ingeso badapfa bahevye na wa musuma yiba kubera iki yiba kubera ubujanki abo basuma rero biba kubera ubujanki
babafashe ntibatere babajana mu gasho ahubwo bashire ahantu hagenewe abajanki nyene. Nta mujanki n'umwe azobona yafashwe agira kubitwe azabona igipolisi cyo nyene kiramwijaniye muri centre azoshima cyane. Azoshimira leta. Murariha barariha Amasantre barariha mugabo si bose bariha, hari abo babona yuko badafise uburyo cyonye mwaca mubaza nk'abo bo ngaha urumva ntiwamenya ngene bajera ivyo bintu kuko natwe dudepansa ibintu byinshi ngaha, amatara, amazi, iki n'iki. Urumva famiye ishoboye kuriha irariha, idashoboye naho hari ababayeho na gratuitement. bondi ngaha kubera gufata heroin booster iganja inzoga itabi natangura urumogi mfise 14 ans n'itabi n'inzoga naraje no kuvyara mfise 16 ans mugabo umuntu twateranye yarapfuye aca apfa mfise iyindi nda ya kabiri babo ntibayemeye. Ubuzima bwarangoye ico gihe nari ndi mu Rwanda ca ndagaruka ino nyene muhira kwa mama hama ntangura kuba mw'ibarabara kubera n'amastress naciye ntangura gutanga ibintu vy'amabooster ngeze ino nari nzi ngo ngomba ndabihebe mugabo naciye mpura n'undi mugenzi wanje wa kera nari mfise ngaha naje mu Rwanda nsanga asigaye abifata duca dutangura gukururana. Umwana wanje mutoya ico gihe yari afise amezi 7 ca nanga kumukura kw'ibere mama yaciye amunyaka ngo ndiko ndamwica ca nangura kuba ubuzima bwo mw'ibarabara nyene muhira baranyirukanye kuko nari nsigaye ntahasaye n'iz'ijoro bazi ko nari ndi umwana ntiga mva muhira bose nkabona ko banyanga nkabona ko nyine nta muntu n'umwe ankunda atari wandi duhurira muri bya bintu nica mva mu Buterere nja mu Ruyenzi tukaba mw'ibarabara nararaguzwa mbisi sinagira adresse aho nshitse niho narara kugira ngo ndonke vya bintu nyene nari nkeneye n'amabooster ca nangura kubimarayo mw'ijoro ndabimaraya mugabo nyene nkaba nibuka ko mfise abana b'imfuvyi kandi bankeneye kandi ngatekereza nge mama wanje natanguye kumugora nkiri muto kandi ndiko ndakura ntazohora arira kubera jewe mfise n'abandi tuvukana. Umunsi umwe nitekereje ko ndavuga ndafise abana bankeneye kandi bakeneye gukura ntakeneye ko bazokura babatunga intoki nk'uko naje nakuze bantunga intoki urya mwana ni wa runaka urya mwana apfuka muryango umuzukuru ca mbona ko naje narushe nyene sinakuze nkunda cane kuja mu bintu vy'abahungu nubwo nyene nako bumaraya mugabo vyarambabazaga muri jewe ariko ari basi kugira ngo ndonke ca kintu ndiko ndarondera. None mu Rwanda wari wagiye ndafise umuvyeyi wanje umwe afise amafamiye aba mu Rwanda nari nagiye muri mariage y'umukuze shira ngombwa ko nguma yuko twaciye twinjira muri covid baca barugara imipaka. aho niho wabitanguriye rero ngo ico gihe nari narihevye vyose mugabo nyene nawe n'ikibazo c'amafamiye ca nja kwipangira ntanguye kwipangira mbana muvyara wanje w'umukobwa ubwo nciye ntwaye inda y'umwana wa mbere ca nsubira kandi ku nzoga n'urumogi narabihevye. urumogi warutanguriye ino narutanguriye ngaha wiga n'umunyeshuri none uribuka ingene warutanguye nigaga muri 6ème nkawe ico gihe iwacu hari mu Buyenzi
hama nari mfise shangazi wanje yaba mu Kajaga rero hari ibintu bimwe nyine abantu bo mu buhinzi b'abasilamu barabazi hari ibintu baragwa guterera ukarwara ibintu by'ibisazi bigeze kurwara imyaka 5 ndi pararize imyaka 3 ndi pararize rero kugira ngo bampungishe mu buhinzi basobanjira kuba mu Kajaga urumva afata bisi zibiri kugira ngo ngere ku ishuri rero ari umukobwa twigana aba mu buhinzi niwe byatanguye tujyana nyine ahantu mugenzi w'umuhungu bakundana hanyuma umugiye ko ndabaraba ncanangura nk'itabi ma numva ingene bimeze natanga nabitangwe nyine n'umupfumu ngo reka testing numve ingene bimeze kubera iki abandi mbabona babinywa gace basinzira cyangwa bagaca baguma banezerewe cyambitangura uko nyine kumwe umuke ubu warafashe ingingo yo kubiheba ni ikibuga cyakubabaje muri ibyo ikintu cya mbere cyambabaje mu buzima bwo kunywa amadroge nabaye igicibwa mu muryango icya kabiri bituma nanga abana nibyariye kandi nico kintu mfise ngo nda mu buzima bwanje icya gatatu ndanga kagaye ubwo abantu bose bari bazi ko badashobora no kuvugana nanje basigaye bansuzugura bamfata uko bishakiye ivyo bintu naravye ndavuga urusijewe vraiment simbere kuba ubuzima nk'ubu ndavuga no kubabaza abavyeyi banje mama wanje kuva mfise 13 n'umuntu ahora arira kubera jewe n'umunsi mfise 21 ivyo ni ibintu byose nagiye ndatekerezaho ndavuga urasaba n'umuvukana turi abakobwa 5 je ndugira kane nkurikirana n'umurezi papa wanje nawe yashatse uwundi mugore muri 2019 yamuvyaye ko abahungu 3 ngaho kuva akora mariage ntabwo tuzi ivyiwe ntabwo azi ivy'iwacu yaradutaye mama arahari niwe ndereye n'abana n'umunsi abandi muvukana musangane imfura muhira iri ku mugabo afise abana 2 uwa kabiri nawe yarashatse umugabo aza kwawukana amaze 11 mois bamaze umwaka atari ku mugabo n'amezi 6 uwo wa gatatu nawe ari ku mugabo banzi muri Katari naje wa kane n'umuhererezi yiga muri NFM yakoze n'umwaka konkuru n'umwaka ndiko ndavuga imibano imigenderanire nabo tuvukana mbo ntabwo twumvikana cyane urumva nk'ishikino naciye ntangura kuragwa mfite ibintu vyabo bakavuga ngo mama ngo ujya mwana niwo mwangiriza niwo nyine umwica mu mutwe kuko uramwiga ko umukunda cyane ngo nivyo bimwica mu mutwe so haracarimo urikumva amaze 3 mois ndimo kuja muri 4 mois mpagaritse bya bindi bituma numvikana n'umuryango so icizere mu bavandimwe ntikiragaruka vraiment mugabo baragerageza bakanyeka ko ari kumwe na jewe batigeze bana mugabo cya cizere cyo kuvuga ujya turamwizeye kiragaruka kizogaruka hari uruhare abubatse ko abavyeyi bagize muri kugira ngo binjire muri ivyo bintu abavyeyi ntigobura nka jewe nibaza ko ariko no kuri papa wanje bo kwanisha gihe ngwara yarigeze igihe aranta aravuga ngo nivyo nigirisha kandi ari ibintu bari barantereye papa acabwira mama ngo ahitemo jewe canke we mama acahitamo jewe kumva ngo nakuze nyine bambwira ngo mama iyo twashwana yaca nturira ngo niwe watumye yandukana papa wawe niwe watumye bana abandi bata abandi bana kubera bo ariko
igihe cyahindutse ubu nk'ubu ngiye mva mu Rwanda naravugana na papa hari igihe nawe yanje no kumuraba kuri uwo mugore wiwe rero mugabo maze igihe kinini tutavugana mugabo mama we tubanye neza ubu biriko biraza urifuza ko biza nyine rwose cyane ndakeneye kuba umugenzi wa mama cyane kuko ari ubuzima nabayemo nigeze ngira mama hafi kandi nibwo nabonye ko afite agaciro mu buzima bw'iwanje rero ubu nsigaye ndavyifuza hari ijambo mufise wovuga ryo ku mutima mbari tubwira abo muvuka nimba ari abuhanura mbari tubwira mama wawe jambo nobwira kwanza mama nuko yombabarira akampa indi chance mu buzima bwiwe asubira ku mwana wiwe nkamwereka ko ndi wa mwana yifuje ko nabawe kandi nzosubira kandi kumutenguha hama abo tuvugana nabo bazombabarire cane kandi ndakeneye ko nsubira kandi kubana nabo nubwo abandi miryango usanga b'abavukanyi bakundana ari abagenzi nivyo nkeneye kuko tuvukana kandi bazombabarire cane kandi ndabakunda cane hama kubona ugira inama nuko byose bishoboka kandi ntituzokomeze kwita kuri kahise ahubwo tubandanye kwiri imbere ibiri imbere y'ivyo byiza cane kandi twirinde abagenzi babi yaba ari ab'abakobwa yari ab'abahungu ubonye umuntu atanguye kugushiramo esprit utarimo uzomushire kure yawe ko abagenzi ni babi icyo utegura kugira ngo ubuzima bwawe bwo muri kazoza buzogende neza gusumba uko wahoraho hari mu mutwe hari icyifuzo jewe mu mutwe wanje numva ko ngomba kwishura kwanza kure y'abagenzi nkagira famiye yanje akaba ari y'abagenzi banje nkazoguma mbandaye nk'ikindi coneza imbere je n'abana banje kandi nk'abana nk'ivyo narimejeje kwiga nogira inama abana bakiri bato je navyaye mfise 16 ans ndimo ndaja muri 17 ans nuko bokwibanda cane ku mashuri barimo bakibanda ku vyo abavyeyi babo baganiriza na bene wabo ntibite cane ku bintu vy'abagenzi bo ku mashuri kuko umugenzi wo kw'ishuri uno munsi mwigana muri 7eme mugabo muri 8eme agashika ku yindi shure mukibagira mugabo wo muvukana umuvyeyi azaguma ari wa wundi nyene kuko nabagira inama ko bokwirinda ibintu vy'abagenzi bakitaho ku vyo bariko bararondera bakagwanira inzozi z'iwabo kuko haje nayo mfise inzozi nyinshi mugabo zarapfuye kubera abagenzi bigare twebwe ivyo dusaba ni vyinshi nk'ubu nababwiye ko twakira bake kandi ababisaba ari benshi nk'ubu leta yodushigikira ko dufise ikibanza tukaronka iyindi nyubako yo kubakiriramwo tugashobora no kuronka abandi bakozi baca badufasha kubakira vyogira akamaro ikindi naco gihambaye kuri abo bana harakeneye kubaha ibikorwa bakora ico rero ikintu naho tubikora naho twavuze ko dukora umukate dukora isabune canke tworora ibindi n'ibi canke twiga gushona ntibikwiye naho dufise tere dukina izo ntibikwiye n'abantu twireye imyuga itandukanye hari abaza agira ati jewe nkeneye kwiga kubaza ko abahejeje ishuri kera agira ati jewe nta mashini ndisubirako hageze reinsertion yo kumenya nta menvizere dufise hari ubwira ati jewe nkeneye gusudira nico niyumvamo siniyumvamo ibyo dukora amasabune siniyumvira ivyako siniyumvamo couture nkeneye gusudira usanga dufise turakeneye inyigisho z'imyuga itandukanye kugira ngo wese akore icyo yumvamo ntakore ibintu uko arizo dufise agira ibyo akunda kuko
umugishije ivyo bintu ngo nuko ari byo bihari katavyo akunda arahava ntabishiremo umwete munini. Ikindi dusaba leta nuko yoshira imbere ibi bigo mu vyerekeye kugira uburenganzira bwo kuronka metadone. Metadone imaze gushika mu gihugu kuko uza gufata ibyo muti ari mu kigo biramufasha gusumba ibyo ariko arawufata ari mu miryango cyangwa mu makaritsiye cyangwa ibarabara, ashobora guhura n'ibitsitaza byinshi, ariko uwufata ari mu kigo biramufasha kuko abatekanye kandi tutiko turamukurikirana kugira ngo awufate neza bibereye. Ikindi rero dusaba abafata leta mu mugongo nuko badufasha mu buryo bwo kugira ngo abo twakira ntitume dusaba abavyeyi batanga intererano baronke ico bafungura, baronke abakozi bahembwe tutabanje guterateranya bimwe abana bavyita ibipande, tubanje kurondera udupande twahariya na hariya kugira ngo n'abakozi dukoresha bakore bafise bagoronokewe, bafise agashiruka butega kabereye mu ncamake. Ivyo turiko turakora ngaha, haba ku nyubakwa, haba ku nguvu dushiramwo, ukwitanga gusa. Turakeneye gushigikirwa. Mbega muba mufise igitigiri kingana gute c'abahungu hamwe n'abakobwa? Abahungu twavuze ko twakira ntidushika na 20 n'umunsi n'umwe, twaba twakira bari munsi ya 20 kugira dushoboye kubakurikirana. Abigeme hoho twakira bake cyane, bakivuze mu gifaransa twakira rekare d'inécessité kuko benshi bafise utwana, rero aje biratugora ingene mwakirana n'abo bana ko nabasiga inyuma aca yitwaza ngo arakumbuye abana cyangwa arabashaka, ugasanga biratugoye. Abigeme rero ari ikintu twabonye kibafasha, imyuga barayijukira gusumba abahungu. Muraza kubera ntitwajayo imyuga vyose barayifisemo, bayishiramo inguvu gusumba abahungu. Vyerekeye gushona, dushaka ko bazogira uruganda rukomeye rwo gushona, hamwe muzoza muraza kubarondera ko harimwo abahinga bakomeye. Kandi abigeme yindi ngorane ihari baca babivanga no kwicuruza. Ivyo rero tubigisha umwuga kugira yiha agaciro we nyene, abone ko ico gihumbi kimutesha ubuntu canke ibihumbi 2 bamuhaye ashobora kuyaronka wenyene ayakoreye. Rero bariko baratera imbere cyane ku vy'imyuga abigeme baza kuvyibona. Kumenya igitigiri muba mufise muri uwo mwanya? Naho nyene ntiturenza abashika 10 muri uyu mwanya, bamwe baratashe, ubu abasigaye ifite mu mutwe mugabo ni bake basigaye. Aha hari bangana abahungu 15. Turindire kwakira indi seri abazotaha bakwija amezi 6, turindire kuzaza kwakira abandi. Hari igitigiri mumaze kugera ko kuva mutanga? Turafise amaraporo ku mwaka turaraba abo dusohora nyene bangana, twama turi hagati ya ku mwaka twama dusohora hagati ya 81 agapake 81 ahandi 83, twama turi muri abo turashikana 90 nabwo twakira bake. Uzobinjabira ku rutonde vyose abo mumaze kugerako? Turafise urutonde abo twakira ku mwaka. mbe barakira burundu wimenya gute bakize? Twebwe uwo tumaranye igihe ngaha tukamusohora ntituba duhejeje. Hari ivyo twita suivi post accompagnement, turagumana uwo dusohoye aguma ari notre ambassadeur muri quartier agiyeyo kugira dufashe guhimiriza abatarabinywa mu karere abamwo, muri communauté abamwo, kugira afashe abandi kwikingira kuko nico kidufasha kumugumiza kwijisho. Nkuko nabivuze vyose ndivyera de
harimo abagira roshite, hariho bagira roshite atari benshi, nanyo turafise ibiharuro kuba turabakurikirana bavyose turabamenya, bama bari mu dodipose. Muravye nk'imyaka muhora mwakira bari hagati y'imyaka ingahe? Hagati y'imyaka 15 na 35, ariko birashika tukakira n'abaminere. Ubwo tugira twinjire mu ruhuko, abavyeyi noca turonka amakankaye tuba twakira abaminere aba 13 14, ubwana bwo mu windwi bwari kwegewemwo n'abandi bana kubera agakoko, abo rero birashika abavyeyi bakazana ngaha muri vacances kugira ngo batangure ishuri twabashitse ku murongo.